Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cyane mwebwe musanze mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye n'ibyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Imana irambona sanzwe ndabatunganiza kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro aho gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ryo kuzirikana ko ijambo ry'umunsi, impamba y'umunsi, icayi co mu gatondo, bivanye n'ivy'umwe wese yogita, ariko mu ntumbero yo kugira ngo umuntu aronke ijambo yirigwana. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice c'9 dusoma duhereye ku murongo wa 22 canke mbere kugira ngo vyumvikane turashobora guhera ku murongo wa 14, ariko amajambo hanini nagomba yuko duhagararako tudatebeje. Nashaka yuko tuyakura ku murongo wa 22, wa 23 n'uwa 24. Niho nagomba ko duca turondera ijambo dusengera kuno munsi ritubera umutwaro, kandi nizera ko nawe uza kumva mwicukwiye gusaba Imana, icukwiye gusengera kugira ngo kumbure iri jambo rikubera urufatiro, riguhe ico nawe wobwira Imana ngo Mana nanje nungirire neza muri ibi n'ibi bivanye n'ico jambo ry'Imana rigiye kutubwira. Dusome rero twongera turareka kumbure bashasha ari rya mbere baravye bino biganiro byo kuri runo rubuga, tubasaba kumbure kufyonda kuri sabone canke subscribe bivanye na telefone yanyu rurimo, kandi iyo umuntu afyonze kuri sabone nta kintu na kimwe ahomba, nta mayinite ntaca agenda ariruka, amamega ntaca ahera n'ingoga, ekaye haba na mburetse yuko bizotuma nawe igihe cose tuzoba dushizeko video uzoba mu bambere bazoyironka. Niwafyonda kuri iyo sabone canke subscribe, hanyuma ugacufyonda kuri iyo nzogera ukemeza ko amanotification yose ushaka yuko azoza aragushikira, nuko mubikoze muba mudushigikiye, urubuga rutera rukura, hanyuma ibiganiro tushikiriza tukabona yuko tudatamba twirorera, hanyuma kandi namwe ku ruhande rw'iwanyu mukaronka inyigisho zose tuba ducishijeko. Hariho umunsi usanga iyo nyigisho ihuye n'ivyo uri kuracamwo, ihuye n'ubuzima bwawe, hanyuma bikakubera inyishu, bikakubera imfashanyo, bikagira ico bigufashije. None rero nuko dukwiye kumbure gushigikirana. Dusomere ya majambo, ndanze y'amajambo canke ijambo ry'umutungo abandi babivuga, rivuga ngo Yesu akiza umuhungu arwaye intandara. Bariko barashikira abigishwa, babona ishengero ryinshi ribajiguje n'abanyabwenge b'ivyanditswe baharira nabo. Uwo mwanya ishengero ryose rimurabutswe riratangara rwose, barirukanga baramusanganira baramuramutsa. Arababaza ati mwariko murabahaririza ibiki? Umwe muri iryo shengero aramwishura ati mwigisha, nari nakuzaniye umwana wanje yinjiwemwo n'impwemu y'ikiragi, ahimufatiye hose imutura hasi, akabimba ifuro, akavyegenya amenyo, akagenda ashira umunwera. Mbarira abigishwa bawe ngo bayisende, irabananira. Arabishura ati yemwe abiki gihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire. Baramuzana. Iyo mpwemu imubonye, ni kuvuga ibonye Yesu, ica iramujegeza cane, aratemba, arigaragura, abimba ifuro. Yesu abaza se ati amaze igihe kingana iki bimutera bityo? Aramwishura ati uhereye mu bwana bwiwe. Ya mirongo rero twavuga ko twagomba guhagararako, ahera atangwa ivuga ngo kenshi na kenshi cane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko
namba hari ico woshobora tugirire akagongwe udutabare. Uku niko yasabye Yesu avuga ngo ariko namba hari ico woshobora tugirire akagongwe udutabare. Yesu aramwishura atuvuze uti namba wo bishobora, erega vyose bishobokera uwizeye. Se w'uwo mwana aca araturika cane ati ndizeye, fasha ukutizera kwanje. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. N'aya majambo, ijambo ry'umutwe ngomba ko dufatirako canke se ry'urufatiro runo munsi ngomba ko dukuramwo n'iri jambo rivuga ngo fasha ukutizera kwanje. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira. Aya majambo dusomye mwayumvise ntawodondagura ngo aje muri vyinshi, kuko nizera yuko ari kirundi cumvikana iyi nkuru ingene yagenze. Hanyuma uyu muntu uvuga ngo ni umusenzi nawe yasenze asaba Yesu amwinginga, yagira ngo abivuze neza, yagira ngo atumbereje iryungane neza. Aravuga ariko asanga ntiyabivuze neza, asanga mu kuvuga kwiwe yahushije. Imana yacu nidutabare. Nebuke kimwe mu ishuri riraho nariko ndiga, twavuganye n'umu directeur de mémoire kumbure bari bampaye ngo andirije. Hanyuma rero tuvuganye ndamubwira nisigura kukungene yarambwiye, munyemeye kumbure mvuge gutyo, ndamwereka yuko ubwo nyene bidaca bikunda ivyo yarambwiye, kubera ko vyasaba uburyo nanje ubwo buryo atabwo mfise hafi. Imana yacu nidutabare, byari ibintu bisaba ko ndiha amafaranga. Hanyuma rero ndamubwira bimeze uko nimvira ngo nasiguye gose na muconvince namwemeje, ariko nsanga wewe nawe nari kuvuga ko mbere ngo ni umunyamwaro, kubera ko iyo ntuze bakunda kuyivuga ngo abanyamwaro bakunda amahera kubi, n'ubugenzi burahagarara kubera amafaranga sinzi. Ariko mugabo amahera yo turazi ko bose bayakunda, munyemere ko ako kameze gutyo umuntu agakureyo gutyo. Hanyuma rero nsanga nari kuvuga ngo sanga ni umunyamwaro ku ifaranga nyamuntu. Hanyuma rero cyanumva birambabaje ukuntu wewe abifashe abyakiriye, ingene ashize imbere inyungu ziwiwe, kandi ntahakanye yuko ayo mafaranga umuntu azoyatanga. Bisanzwe bizwi neza yuko atantambwe nshobora gutera ayo mafaranga umuntu atayatanze. Yari amahe ategerezwa guhembwa muri ico gitabo kumbure nariko ndandika nyagihe. Hanyuma rero nuko nsanga jewe nimvira ngo nabitumbereje, ariko nsanga finalement sinabitumbereje, ahubwo byananiye. Imana yacu nidutabara. Uyu muntu rero se w'uyu mwana ari stressé, ari frustré, ameze ukuntu nta mahoro afise, ntatuje, ntatekanye, yipfuza ko umwana wiwe yokira. Hanyuma rero araje yashiriye umwana wiwe agwaye intandara abigishwa ba Yesu, kuko byari bizwi yuko uyu mugwi ari umugwi ushoboye kwirukana abadayimoni, ushoboye kwirukana intandara. Ariko mugabo agira ibakwera ibasanga abigishwa ba Yesu nabo ntabyo bashoboye, kandi barundi byarumvikana ntibari bwahabwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Naho bakurikira Yesu bamukurikira gutyo nyine, mugabo bari bakirimwo ubunyamubiri, bari bakirimwo ubunyagihugu, bari bakirimwo akanyeshamba, ntibari bwatamire kuri buno bushobozi bw'ubwami bw'Imana bubasha gukankamira ubushobozi bw'isi y'umwijima. Ubu bushobozi bubasha kwirukana ibisigo n'abadayimoni ntabwo bari bwaronke. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Yesu aje asanga ngo abigishwa bananiwe. Mbere wewe yagira ngo bariko barahaririza abanyabwenge b'ibyanditswe babemeza kumbure iby'ijambo ry'Imana ahora bigisha. Kumba asanga habaye ikintu kidasanzwe cy'uko
uwo murwayi agwaye intandara ngo zitera n'uburagi, zitera kutavuga, ngo zagizene zateye uwo mwana, kandi ngo kuva mu bwana bwiwe yama yagwaye. Hanyuma rero hari habuze umuti, hari habuze inyishu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero hageze yuko uyu muvyeyi w'uyu mwana, murumva ko dusimvye bya bindi vyose tutabanje gusubiramwo, hageze rero yuko uyu muvyeyi w'umwana yishure ku kibazo Yesu amubajije, canke se yashikiriza ikimubakiye, abwira Yesu umutwaro wiwe, abwira Yesu ikimugenza. Aravuga ngo aramwishura tuhereye mu bwana bwiwe, kenshi cane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko namba hari ico woshobora, namba hariho ico woshobora, tugirira akagongwe udutabare. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu rero yarasavye, mugabo naho yasavye, amasengesho yiwe yayavanzemwo ugukekeranya, yayavanzemwo ukutizera. Yesu nawe nari kuvuga ngo aba yabibonye nk'ejo, aba yabibonye kera, ataramubwira ngo uvuze ngwiki, atuvuze uti namba wobishobora. Imana yacu nidutabare. Hanyuma atarungikanya ko erega vyose bishobokera uwizeye. Iri ryari irindi banga rishasha rikomeye batazi, kandi ryabonekana yuko ari ibanga bakwiye kuronka son absence bazokwifashisha, kuko Yesu ntiyari yaje ngo aze yamane nabo, ariko byavuga ngo n'igihe jewe noba ntahari, ariko ukwizera kukaba guhari. Jewe naho ntohaba, ariko ukwizera koko kukahaba. Ndababwira yuko vyose bishobokera uwizeye. Oya ni majambo, uwizeye simpaka ngo ndinde kuza ambona amaso mu yandi. Uwizeye vyose bibasha kumushobokera. Uwizeye vyose biramwumvira. Uwizeye nta kimunanira. Uwizeye nta kintu na kimwe abasha gukena, nta kintu na kimwe abasha gukehanirwa. Ukwizera niyo ntwayo y'ibitangaza. Ukwizera niyo ntimatima y'ugutabarwa k'umuntu wese, naho yoba ari mu bibazo biteye ubwoba gute, naho yoba ari mu ngorane zimeze gute, naho yoba ari mu vyago bimeze gute. Ukwizera niyo ntimatima byose vyubakiyeko. Ukwizera niyo moteur igirane ivyatsa bikabasha kwaka. Ukwizera niyo moteur ishobora gushitura ibitangaza bigakunda. Ariko utagira ukwizera, naho woba wiyumvira ko uzi gushikiriza iryungane, utagira ukwizera, naho woba uri kamara amagambo, utagira ukwizera, naho woba uri bitumwako mu gushikiriza ijambo rya gishinga ntahe, utagira ukwizera, nubwo wowe uvuga ugashira kutwatuzo neza, utagira ukwizera, naho wowe uri insorongozi ubasha gukonvenka abantu, ariko ibyo uvuga ntibibonekane mu kwizera, ahubwo ibyo uvuga bikabonekana mu gukekeranya nk'uko iwawe uvuze ngo ariko namba hari ico woshobora, tugirira akagongo dutabare. Utagira ukwizera, naho ibindi byose woba wabishoboye, ntibikunda, ntibishoboka, kuko abantu bose murera ibitangaza. Ikintu ca mbere ndabarabamwo ukwizera, nkababwira ngo ukwizera kwanyu kurabakijije, haguruka mugende. Ukwizera kwawe kuragukijije, biraciyemo, birakunze, biremeye, biragenze neza, kubera
ukwizera kuri muri wewe, si kubera akazuru karekare, si kubera kumbure visage nziza ekaye y'abanamba, si kubera yuko uri muremure, si kubera yuko uva mu muryango utunze, ekaye ntutabawe kubera yuko iwanyu bafise amafaranga, ntutabawe kubera yuko uzinanye n'abahambaye, ariko imbere yanje utabawe kubera ufise ukwizera. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira. None rero Yesu twabonye amubwiye ngo uvuze uti namba wowe bishobora, erega byose bishobokera uwizeye. Imana yacu nidutabare. Naryohewe nabonye use w'uyu mwana ngo yaciye agirane, ngo yaciye ngo aturika cyane, araboroga, arasemerera, mu yandi majambo yaciye yicuza ku kutizera kwiwe, yaciye aturika arihana, yaciye amenekera Yesu, yaciye amugaragariza umutima wiwe wose ingenusa, yaciye yemera amakosa yiwe, yaciye yemera ko yakosheje. Wa mwigisha nababwira w'ico gihe yariko arandija muri iyo memoire, naciye narasuzumye neza ndaraba amajambo navyo ndaraba nayo yavuze, sanga ntiduhava duhuza, candareka kuguma nijustifia, cangirane candemera yuko nacumuye, candashikiriza audio navuga ati mwebwe muri abavyeyi natwe turabana, murabigisha natwe turabigishwa, murabarezi natwe turabaregwa, none rero mutama mucingo ni ngufi, ndasigatura ijambo rya gishinga nahe. Nawe yari umunyamulenge, mugabo urumva abanyamulenge nyene nari kuvuga ngo abanyarwanda, ariko kumbure byava bitwara iyindi ntumbero, kumbure abumva ikinyarwanda barumva n'ikirundi, kese amajambo makeya cane ashobora gusanga kumbura adahuye. Turavugana hanyuma rero bukeye ncasanga rero yanditse audio ngo nagukunze umwene data, ngo rwose ibintu nyene nk'ivyo, ngo kubera yuko ngura umuntu ngo yugurutse, ngo avuga byose, ngo avuga neza n'ibindi. Imana yacu nidutabara. Hanyuma mugabo nahavuye duheza neza, hanyuma rero ndamuhanya dufaranga nyene yategeza ngo tugirane kuronka kugira ngo igitabo canje kibandanye cyavasi. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nayo ngiye kuvuga ko nane naciye nkosora, candemera nemera amakosa yose, naca bugufi, ndababwiye ati umbabarire, urabona mu majambo menshi mutama ntiyabura mu gucumura n'ibindi. Hama rero bica birakunda, kuko ngo kwishura mu migani, mu gitabo c'imigani avuga ngo kwishura umengo wiyoroheje guhwamika uburake, ibintu nyene nk'ivyo, ko kwishura wiyoroheje guhwamika uburake. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muvyeyi rero se w'uyu mwana tubonye ngo aca nawe arakosora avuga ngo ndizeye ko numvise ico nsabwa, ko numvise ko nsabwa kwizera, ndizeye. Vyari vyananiye kwizera kubera n'abandi nabonye vyabananiye, ariko rero uhereye none ko menye neza ko urupfunguruzo rutuma bikunda, ko menye neza ko urupfunguruzo rutuma bicamwo ari ukwizera, ko menye bwa bundi ko bitazanana mu kuvuga neza amajambo, mu kuyatondekesha, ko menye bwa bundi ko kwizera ariko kuvyara igitangaza nshaka c'uko umwana wanje yotabarwa. Ndizeye. Fasha rero nawe ukutizera kwanje, tumbereza urubanza rw'imbabazi, umpangaze aho byangoye bikananira kwizera, hanyuma rero ufashe ukutizera kwanje, ufashe ugukekeranya kwanje, ukureho ibitaguhimbara, hasigaremo ukwizera guhuye n'uko ugomba, maze bikunde umwana wanje atabagwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Reka tubandanye gatoya mu mbere ingene vyahavuye bigenda, tugomba duhave dusenga kubera burya kuvuga menshi siko kuyamara.
nizera ko muriko muravyumva. Umurongo wa 25 havuga ngo Yesu abonye abantu barwirirana biruka akankamira iyo mpwemu ihumanye ati yewe mpwemu y'ikiragi kandi y'igipfamatwi ubwanje ndakubariye muvemwo ntukamugaruke mukunda iki kintu abasengera abantu barakwiye kuza baragishiramwo cane ntukamugaruke mukundi. Imana yacu nihimbazwe tubona kumbure abarwara ibi na biriya ugasanga iminsi yose vyama vyagarutse ukamengo mbere deliverance nta na kimwe yigira Imana nta na kimwe yigira ishikako. Aravuga ngo ntukamugaruke mukundi. 26 iratakana kuvuga ya mpwemu mbi iramujegeza cane imuvamwo amera nk'uwuhwereye bituma benshi bavuga bati arahwereye. Yesu amufata ukuboko aramuvyura arahagarara. Yinjiye mu nzu abigishwa biwe bamubaza biherereye bati tweho mbega ko vyatunaniye kuyisenda. Arabishura ati bene irya ntikurwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Imana yacu nidutabara. Urumva yuko hari ibindi bari bakenye. Kukeneye igitangaza bikorwa n'ukwizera, mugabo kukoresha igitangaza bisaba ubushobozi bw'amasengesho avanze n'ukwisonzesha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi nta n'amajambo tumaze kubona, tumaze kuvuga ko dutumbereye gukuramo umutwaro uvuga ngo fasha ukutizera kwanje. Imana yacu nidutabare. Uyu muvyeyi icari gitumye abura igitangaza aho yaje kukirondera ni kubera yuko atakwizera yari afise, yarakekeranye. Yavuga ngo nimba vyoshoboka asangwa wo bishobora, nimba hari ico wobasha kudufasha nudufashe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha bigeze kudutera inkuru igihe kimwe nibuka kumengo atari mwambo, reka amazina yabo sindayavuga kumbe ntibikenewe. Umuvugabutumwa yari aturongoye mu ishengero ryacu ryambyaje ubutumwa bwiza irugazi mu ntara ya Bubanza yumva yo nkomoka. Hanyuma rero atubwira igihe kimwe ngo haje umuntu w'umutegetsi ngo kwishengero ry'Imana nyene ahantu. Hanyuma rero ngo haje umutegetsi yatumbereye ku ntahangwa. Munyemerereho nabivugeho ntangwa nuko nyene ntiyagenda mu yandi mashengero yo mwikaritie kumbure akukira ku ntahangwa kubera ko yari umutegetsi n'ikijipe. Agenda ku ntahangwa, agenda avuga ngo nshaka Samuel niwe yari umwungere waho wa mbere yaraharongoye kumbure. Hanyuma rero avuga ngo nshaka Samuel niwe nshaka, ndafise umuntu agwaye mwe mumbi nshaka bari baza kumusengera. Hanyuma rero baramwakira, hanyuma baramwereka umurongozi w'ishengero. Araheza arababwira ati rero jewe ndafatiriwe n'ibikorwa ariko jana na mwarimu nakwe. Uyo mwarimu sinibuka izina ryiwe, kandi uyo mwarimu nawe les conditions de vie ntizari zishemeye. Nta n'ikoti yari yambaye, nta n'ikaruvati yari yambaye, yari yambariye ishati uko nyene bisanzwe nyene, kandi ngo ari umuntu muto ariko mugabo ngo yuzuye ubushobozi bwa mpwemu. Imana yacu nihimbaza. Hanyuma rero wa muntu ati none ko nagera ngo muraronka kaye basi ndabarinde toya ndafatiriwe cyane n'ibikorwa by'ishengero ariko mugabo ni mujane n'uyu mukozi w'Imana. Warakarabara abanyakari munyene kari gasuzuguritse. Aravuga ati ntaco reka mfe ugatwara ko ndagahawe n'umutware n'umutegetsi. Iyo bija hose yakizeye yuko biza gushoboka, mugabo urumva yuko ataramwizeye. Munyemeze n'Imana nyimvugiye mvuga ngo atarakizeye ko mu byukuri si kubera ko yaragayitse nyene ntihari nyene. Urumva nyene umuntu muraba ukamurabira mukungene angana, mukungene asa, ukabona yuko ari abazimu batarapfa b'inzara n'ubukene n'ibindi, ariko mugabo ngo yarimwo ubushobozi bwa mpwemu. Imana yacu nidutabare.
acavuga ati reka njana. Hanyuma rero barurira bajana mu modoka. Uyo muvugabutumwa ngo acinjira mu rupango rw'iyo nzu rero y'uwo mutegetsi, wa muntu agwaye abadayimoni hariya mu cumba atatangura gukoma induru, avuga ngo barahiye, haraje umukozi w'Imana yuzuyemo ubushobozi, ye turagowe, mbega tuja hehe, bigenda gute? Kandi wewe ataranashika no mu cumba. Uyu mutegetsi ngo yaratanga kuvyumvira ko ibi bintu nibiki, n'ubushobozi nyabaki bukorera mu muntu nk'uyu mbona yuko umenga inzara yaragizene yaramusinzikaje. Ariko avuga ati bwa bundi rero uza kugaya akwiye kubanza kugaragura, ntukagaye ico utagaraguye ngo ubanze uverifie neza, urabe neza yuko ico kintu gikwiye gukengerwa canke kidakwiye gukengerwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ngomba rero basozera kumbure umwanya tuvuganye kumbure si muto urahaye. None rero bene data bakunzi ba kino kiganiro, umuntu wese yarakwiye kumera nk'uyu muvyeyi yavuze ngo fasha ukutizera kwanje. Urumva n'uyu muntu yatwaye uwo mwarimu, yamutwaye umuvuga butumwa avuga ati nta kintu kivamwo wapi. Ariko ibitangaza n'ibimenyetso byaciye bikorera kubera ubushobozi bwari muri wa wundi agiye kubikoreshwa, abadayimoni barahunga. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu yavuze ngo fasha ukutizera kwanje. None rero sinzi ibihurimwo, sinzi ibihumazemwo iminsi, sinzi ibikugarije, sinzi vyanse gucamwo, sinzi vyanse gukunda, ariko mugabo wotangara cane hamwe Yesu yokubwira ngo icatumye ibyo byose bidakunda nuko atakwizera ufise. Iyo ufise ukwizera n'ubu ugowe ayo magorwa yose ugowe, igitumye ugowe ayo yose ugowe, igituma ibyo byago byose bikurundanye ko naho usenga naho uririmba, ni kubera yuko utizera. Imana yacu nidutabare. Bwa bundi rero turafise ibiduhanze, turafise ibitwugarije, turafise ibituremereye, turafise imitwaro twikoreye, kubera yuko tudafise ukwizera. Tugasenga ngo mana kora, mugabo ugasanga hanyegejwe umwanya amavuga ngo sinzi ko ari ico Imana yokora, sinzi ko Imana izoba yagize ico ikora, sinzi ko iyo tariki izogera Imana yakoze, sinzi ko. Ariko ugasanga iyo sinzi ko, ugasanga umuntu ayivanga n'amasengesho yo kwisondesha n'iminsi myinshi akisondesha, ariko mugabo amasengesho yuzuyemwo ugukekeranya. Ariko Imana ishaka ko tugira ukwizera. Narinzi ngo turasoma amajambo arahabonekana mu cete candikwa Abaheburayo, ariko noneho umwanya ndabona nawe urimaguye. Reka ndabasomera uwo murongo ngene uvuga ngo ni Abaheburayo 11 umurongo wa mbere wonyene. Uvuga ngo ukwizera ni definition, ni indangura kintu y'ukwizera. Icarico ukwizera? Ukwizera nukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Imana yacu nidutabare. Hamwe tworonka ko no kwizera kubitumenyesha rwose yuko ibyo dukwiye kwizigira ari iby'ukuri, hanyuma tukavyemera tudakekeranya ngo ntibizoba, burya byoca bikunda. None rero mbega wumva hari umutwaro wamaze kuronka mwosengera, wumva wobwira Imana ngo Mana fasha ukutizera kwanje. Reka dusenga Imana. Ntabwo magwa arahogwa, kuvuga menshi siko kuyamara, kandi bibwirwa benshi bikumva bene byo. Mana fasha ukutizera kwanje. Tugomba dusenga Imana. Wumva wowe uri umutsindwa, ngo ubwire Imana, wereke Imana aho watsinzwe, uyisabe ngo Mana fasha ukutizera kwanje. Ibi byose binkikuje, ibi byago byose ndimwo, yaba mfise ukwizera biba vyarirutse bigahunga,
banaratabawe. Kumbe ikibitebeje ni kubera ko nafise ukwizera. None fasha ukutizera kwanje, utwara ukutizera kwanje, utwara ugukekeranya kwanje kuzuyemwo ivyaha, hanyuma unteremwo ukwizera kumfashisha kwizigira no kumenya rwose ibyiziga ko ari iby'ukuri kandi ndavyemeye ntakekeranya. Hamwe wabwira Imana bica bigenda neza, bica bikunda. Uyu muntu urumva yuko yisabiye ngo fasha ukutizera kwanje kandi yahakuye ubufasha, yahakuye imfashanyo. Nawe niwabwira Imana urahakuye imfashanyo. Mwami Yesu, turagukengurukiye cane ku bwano majambo twumvise atubwiye ngo fasha ukutizera kwanje. Umuntu agize rino jambo rikaba iwiwe, akarihindura umutwaro wiwe, akavuga ngo Mana mfashiriza ukutizera kwanje, umpe ukwizera gushitse guhamye, hanyuma mbone gushikira igitangaza canje. Umuntu utumugirira neza, imbabazi yatuye avuga ngo Mana mbabarira, maze imisi bingora, maze imisi ncumura, maze imisi ngerereye kure yawe, ndakwinginze ngo ntabarungirire neza. Umuntu ucumuguza kwimbabazi bisigaye umushoboze muri kuno kutizera kwiwe, umukabiri umugurize, umuhe kwizera, utwara ukutizera afise, asigaye ari umuntu yizera adakekeranya, maze byose bice bigenda neza. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye. Amen.